Pisco. Ababose batubona nk'iki canke badufata gute? Ushobora kwitanga utiziganya ugakora ibishoboka byose kugira bashimisha, ariko ntibashime. Pisco, muri urugero rwanjye nahora nkora baranyirukanye, ariko simbabajwe na gato nuko baranyirukanye. Oya, ariko ikintu kimbabaje kandi n'ubu kikinjya ku mutima, ko naravuye muri urya rugo batamenye jewe icondi. None wewe Gakara, mwari urya rugo wari iki? Ko wagiye nk'umukozi byonyene atakindi? Pisco, nakoze numva yuko umuntu ashobora kwica inyoni zibiri akoresheje ibuye rimwe. Ushatse kuvuga iki? Naravuye ngandagana muri urya rugo ngiye nk'umukozi, ariko icyo nagomba kumenyesha cyoco muri urya rugo ntabwo nari umukozi, ntabwo nari umwana wo muri urya rugo. Sindakumva neza ico kintu uvuze, washaka kugisubiramo kwanza? Ndi umwana wo muri urya rugo. Umwana wo muri urya rugo? Bigenze gute? Byatanguriye? Sishaka kubyumva. Pisco, umukino niwe gitangura, turi kumwe ngaha, uzogenda ubimenya bukibuke. Pisco, siriko ndabitahura neza kuko mbwiye yuko utazi aho Gakara natuganje sinobyumva kandi sinovyemera, kuko ndavyibuka neza Gakara amanuka uri mu bantu bambere bafashije cyane kugira ngo ashobore kuba yoshikiye. Rero kumbwira ngo ntuze ahari sinavyumva neza. So, ndakubwira ikintu kimwe. Muri uno mwanya nino saha we duhuriye ngaha. Sivyo? Nariko ndihangayikira turondera ubuzima. Mugabo utangiye kuzana ibintu bya Gakara. Je Gakara ntaho ndabona. Eske mu gisagara yavuye yewe yivye yakoze amakosa nyabaki? Sitiko ndaguta. Kugeza uyu mwanya nino saha basi na mitendiyo yagenda yivye. Ari kumvikana. Ndakubwiza ukuri Pisco, jewe fise bamarume benshi, fise batoya banje benshi bari bakora pagase barondera ubuzima, bamwe bakora mu mabotike abandi bakora mendevre bararima. Hari kimbwa yimbwa Gakara ndamumanukanye Bujumbura akora akazi bamuhemba neza, ajya neza, ajya makumatera neza. Pisco niyaje ibintu by'ibijya twajya by'ibihwate bamufata neza, bamugaburira neza ibiharage irenga pembeni, kora ni Bujumbura umuceri yahujya twe twajya ibintu by'ibihwate. Pisco, ndicuza
Pisco ndicuza mwana wa mama. So aje nakubwiye ivyo byose ariko ntaguciriyemo. Raba n'abana ba minani baraha barasamye bishinga ibintu by'imizi bariko harondera ukuntu abana bibo bomanuka ibujumbura kugira ngo bakore nk'agakara ariko gakara hakacagira ibintu nk'ibi gakara gusa vyiza iyo usanga muhira tukariyaga kuko je gakara ntaho ndabona sivyo ntaho ndabona kugeza none saa ubwo warukire kumpa amakuru nyayo y'ibiriko biraba kugira ngo nanje menye ko nitwara Gakara mwana wanje uyu munsi izuba ryatamanzuye ndi mwibarabara rindengera ko ndiko ndakurondera ariko sinigeze ndonka n'uwumpi yambu yawe ariko nubwo ntashe ndushe sinzohengeshanya kukurondera gushika ndakubonye naho wowe uri mu rupfu ndasaba Imana ngo izokunyereke rimwe gusa kugira ngo ndakubwire ijambo mfise mu mutima wanje kandi rinteye impundu ndakubwire ko ndagukunda. Soa, kubera ikintu utashitse muhira? Ko utashitse muhira, uri kurayuza ngo kuri ko nashitse muhira, ivyo byari binza. Hako uri kurantahura Pisco. Ushaka ndagutahuze gute kugira untahure?
none soa ibintu vyagakara je nakubwiye yuko mu gihe ukeneye ko tubiyaga kuzosanga muhira. nturantahura reka ndagutahuza uwo ndiwe. Ni jewe Elisa navuye ruguru naniwe n'ikibazo ca konkuru ndi mu mwaka w'9 manuka Bujumbura kurondera akazi nje kurondera ubuzima, ariko ndiko ndabona biko birahinduka. Ho kurondera ubuzima ubu ndiko ndarondera gakara. Nkacengaruka nkibaza ese vy'ukuri gakara nibwo ubuzima naje kurondera Bujumbu ko nzi gakara namusize ruguru nawe kacuza unyayata kunyerekana inkinyi zitangana. So aje ntabwo ndiko ndagukinisha, ntabwo ndagukinisha, ahubwo wowe ni udashaka kumva ibintu je manda kubwiye usanga muhira tuyage hama biheze. Pisco nimba wari kuba waragikemuye n'uburi mu nzira nk'izo nzana ngarukana ngo ndagutware muhire ngo ugiye gutwicare twaragejeje nta kindi nkeneye nukunyereka gakara. Muri no mwanya nino sano nuraziyo naringejeyo. So ntahozi duhurire ngaha ndagusange mu nzira hamutangure kumubwira ibintu vyagakara. Pisco no kumena imibangabanga. Pisco naguturisa naguhotore n'imizi yo mu mugongo imenye ko naguhotoye ndiko nakubwira kunyeka gakaro kanyereka inkinyi zitangana. Umviriza so ndabona uri kurashaka kunduga ku mutwe sivyo? Gakara wawe umushaka nibaza ko nagikemwe ivyo nakubwiye birumvikana ni Kirundi. Pisco je kumbwira Kirundi Pisco urakwepye urakwepye ndiko ndakubaza gakara urakwepye ushaka ngo ute kibambaza Pisco urakwepye kwepa kandi urakwepye kandi ga Pisco urakwepye Pisco kumana kwereke Pisco umviriza nyanyanyanyo umubite kukibambaza Pisco urakwepye umviriza tugende gahoro sivyo uko twoza kwisanga twagiye no mu bindi gasanga turakwiza izindi ngorane zisumbaye izuri kurazana unondera ko gakara uroroshe. Ndibaza ko vyumvikana gakara umukeneye uzoze mu rugo. Nta bya uzoze mu rugo tugende mu rugo Apana tugende mu rugo. So sishobora gusubira mu rugo bunyene kuko ntuziyo naringiye. Gakara nshobora kunesha umutwe gakara nashobora kunesha umutwe nagura hitira kimana nukuri. Tuzaje kurondera gakara cyo kurondera ubuzima byahindutse. Nubu ugoma nanje ntwari ko wishakira kubera gakara. Ni wowe wamumpaye imbwa yimbwa. So aje nakubwiye uri kure mu vyi wanje rero. Pisco ndakumena ibibanga Pisco ndakumena ibibanga wambwawe ndakumena ibibanga banga. Umviriza so Usuri kwepa kandi urakwepye wambwawe. Suajani nizere ko ibyo niyumviriye bitoba ari byo kuko hamwe bibaye byo woca ubona mama wawe nyawe. Ubu rero ndakubaza ikibazo kimwe kandi wishura yego canke woya. Suajani urafise inda?
zibuka niwe niko ndabaza urafise inda Ego. ngiye nabona basi